bijanye nawe. Ibintu wamenye bijanye nanje? Yego. Mbwira muhungu wanje. Hamaze kuba kijya kintu ujya muganga akaza akavuga yuko ufite ikibazo cyo kutavyara. Mu nyuma navuye negera mama ambwiza ukuri nza gusanga yuko ari ibintu ujya muganga Benjamin bari bafitaniye kahise. Barigeze no kubana nyuma y'ifungwa ryawe, ariko je maze kuvuka baza gutandukana. Cyagiye gutuma ndamukeka nuko yagarutse mu nyuma yemeza yuko jewe ndi umwana wiwe. Cafata ibi bintu ndabihuza, ni gute umuntu yanyihakanye yogaruka yemeza ko ndi umwana wiwe, bisa nkaho nshaka. Ni gute umuntu yigeze kubana na mama yoza kukwitaho akaza avuga yuko utavyara. Ivyo bimaze kuba naciye nshaka kumenya ibintu vyinshi, ndabikora mu buryo bwanje za kumenya ukuri. Ariko niwo vyizera amaze kumenya ukuri umuntu nasanze ari inyuma yavyo. Uzi ko nasanze ujya muganga Benjamin akorana na Bosco. Nani Bosco iho yabikoze kugira ngo akire kuki? Burya mwavuye kwa muganga nagiye kuraba Bosco. Ariko yamishije nta kintu yambwiye, namuwajije acambwira ngo nze ndakubaze wowe ngo uzi ukuri kose. Gusa yambwiye izina, iryo zina ngo urarizi kandi neza cyane, Barutazaro. Yakubwiye ngo nyibarize jewe ndabizi, aca kubwira izina Baratazaro. Papa urarizi? Ndatahuye impamvu y'ibi bintu. Kumbe Baratazaro niwe Bosiko. Mwana wanje, umbabarire kuri no nkuru ngira ndakuyagira. Kuba Bosiko ariwe Baratazaro canke kuba yoba yangiriye ikibi, abise impamvu yo kubinkorera. Kubera ko nanje naramukoreye ikibi kera kandi kinini kimbabaza mu mutima wanje, ku buryo na misi yose iyo ndaciyumviriye nubwo noba ndyamye nca mva mwitiro. Nama ndarota. Ni ukuvuga uwo muntu Baratazaro ni mwene wacu tuva indimi. Ushatse kuvuga yuko Bosco nawe murabavukanye? Ego. Ni ukuvuga kera nkiri umwana, twese turi abana turi ruguru, ntaratahura nyene ibintu. Je nari umwana kubagana. Rero maze kuba nkubagana nigeze gukora ikosa. Amahera wasize Barataza. Amahera wasize. Amahera wasize he? Uzinye amahera kigagoye kuro. Amahera wasize. Amahera wasize. Amahera wasize. Oya nawe nukuroya. Ugomba ni kumana kubera yagize iki? Ya amahera twaduse ngaho mu nzu. Twagira dukoresha imigambi. Ubu niwe yatwaye. Wamenye gute kari we yatwaye? Abere niwe yabibwiye. Abere umwana agana kurya anyi uca wemera ibintu akubwiye nkaho mengo n'umuntu mukuru. Rego kugira cyari umwana ntazi ibyo avuga. Je ndabizi ko umwana ari gisuma kandi ndazi ko wamye mushigikira. Je sindamushigikira kubera yuko uyu yaba ari umuntu mukuru abikubwiye. Umviriza. Jewe sinkeneye gutunga igisuma mu rugo rwe wanje. Umwana sindamukeneye. Hama turamwirukana cyaje he umwana agana gutya. Ariko nanje sinari nzi neza ko papa ashobora kumuhana ku rugero yamuhanye. Yaramuhanye amubwira nabi, aramwangaza Baratazaro, aramwomora no mu muryango, arangara aragenda.
Uvuye gusenya. Uvuye gusenya wambaye uniforme? Wese nakubwiye uvuye ku ishuri ko ari gukora uniforme? Kutumva kwawe injira muze gutora igibonje zo kuzana amazi. Kubera ko ufashe akadobo. Fata ibidozi birahajya muze kuzana amazi. Wagarutse gukora iki ngaha? Papa ngiri ikigo ngo sinzosubira nuko. Je byo ntibindaba. Barataza. Kira umutima wakigongo barataza amakuru. Umwana yaciye bugufi imbere zawe. Nuko yitahuye ko se yakoze. Araje gusaba imbabazi. Erega nta ndafise barataza. Je urazi ko uyo mwana no kumukunda ntigeze ndamukunda. Je byo ntibindaba. Papa barataza. birababaje ariko urumva ko nawe ntiyari amakosa yawe wari ukiri muto bwari ubwana gusa papa igihe ntikirarengerana je ndumva kuba muri wewe ico kintu carakugumyemo wagumye wicuza nico gihe nawe ngo wibohore sinumva umwegera ukamusaba imbabazi ukirengagiza amakosa yose yabaye nayo Bosco yagiye akora kumva zo kwihora mukungu bumwe tukaba inshuti Iva urashobora kumbwira impamvu nyamukuru yatumye uva muri rujya rugo ukava mu buzima bwiza wari urimo je nagushizemo ukagenda kugomba kujya kandi kwangara mu ibarabara umviriza Iva iyo ukora ibintu bubanza wihe n'umunota umwe wo kwiyumvira icyo kintu ugomba ukore ko kizokuzanira akamaro mu buzima bw'iwawe impamvu yagukuye kwa Bere nigiye mama mu buzima ikoze ikintu kiba kibi cyangwa cyiza rero mu gukora ikintu icyo ari cyo cyose uzomenye yuko gishobora kuba kibi cyangwa cyiza
kuko wowe ushobora kubipanga bikaba byiza ukiyumvira yuko bizoba byiza gusa ariko turi ku isi hari aho bihinduka bikaba bibi mbega iyo bibaye bibi turi mwa burya buzima byaca bigenda gute yego ndabyumva narakoze amakosa naragumutse ndagenda ubifashe nabi ibaza ukuntu noza hajyanye nicaye hajya nkaza mbona ujya mugabo andi aba urujisho rubi andi aba nabi abahungu biwe sinzi kari n'umuhungu wiwe andi aba nabi nawe Shaiva ndizera neza ko baba barampinduriye umwana ku bitaro ndabona neza ko navyaye atari wewe kuko nta kuntu woba ikigugu kigeze hiyo gukora ikintu utabanje kwiyumvira akazoza kawe kejo akwari imbere yo gukora ibyo bintu byose warabanje kwiyumvira akazoza kawe ibanze uno munsi ibyo nagwaniye imyaka ingana ukuri hano ndiko ndabigwanira uno munsi ngucu bisubiza byoroshe uko nyene atakibazo na kimwe wumva iyo ukiyumvira kuva mu rugo imitungo ukayigumana ikibazo cari kubikiye wari wivye ibyo ukora urahubuka gusa mu gukora ikintu utiyumviriye kazoza kawe kari hehe ego mereka tuvuge tuti basi ntiwashatse kuhaba none gusubiza umutungo naho byavuye kuki aho rero niho hari akantu kabi rero Rodi. Mire. Ugenzwa n'amaki mu rugo rwanjye. Ugenzwa n'ameza ariko imbere ya byose ariko nyine ndazi ko bitoroshe gutahura bitarushe no kwakira ariko nyine turi abantu b'abagabo nta kitoroshe gutahura muri byose barataza ndabizi neza ko nagukoshereje nagukoreye amakosa ariko kuva maze kumenya ko ariwe baratazaba nyine narahize imyaka n'imyaka narabuze nabonye iki aricyo gihe cyiza cyo kugira ngo nze ndagusaba imbabazi ndashaka kumenyesha ko ibyashitse turi abana nkakubeshera ku babyeyi kandi atakosa wakoze ari je narikoze kijya kintu nakoze carambabaje imyaka yanje yose n'ubu nta mahoro ufise ku mutima gusa ndabikora sinari nzi neza ko papa ashobora kuguhana ku rugero nka rugi nari nzi ko nyine aribo gukubite bisanzwe bigahera ariko sanga papa nawe arakaze araguhana nabi arakomora mu muryango ndababara cyane imyaka yose nabayeho nagumye ndaguhiga ngo ndagusaba imbabazi ndakubura nabandyamye nibuka ibyo nagukoreye nkarota nkasimbagurika ku mutima nkababara cyane kumbe wewe warunzi kandi wipfuza kwihorera ndagutahura kuko ishavu hajya riragoye nyine kumenya uburyo umuntu aritwara wewe wumva icyo guha amahoro ariko unyihorerako rero warashoboye kubigira ko urihorera urankorera ibintu nyine bitari byiza byo kwihorera ibyo byose ntacyo bitwaye igikuru uko tukibaza rero maze gutahura yuko ari wewe baratazara nari narabuze nabonye noza ndagusaba imbabazi hanyuma ibyabaye ibyo nagukoreye ubimbabarire naho ibyo wankoreye nyine sinzi nimba bisabira imbabazi ariko tubihebe kuko ntari kimwe ku kindi warankoreye ibibi unyishura nanye nagukoreye ibi mu bwana rero ndagusabye imbabazi ibyo nagukoreye byose dusubire tubane nk'umuryango nk'abavukanye kubera ko nene narakubuze mbabarira uzobukoze mfate niba imitungo y'abandi ntazi y'umugabo ntazi atanzi ntari umwana wiwe bigahererahe nitwe ko nagiye urumva je cyari kinzanye hajyanye no kwiba amatungo y'abandi bizomfasha iki ego kuvyiba ntacyo bitwaye ndabyumva ariko nta mahoro byicarana ni hamwe muzokwa mu mamanza mu masentare mu mwiruka mu buzima arega nawe nishika ijuju ntiyo cayicara hajyanye yamenye yuko twaje kumwiba nyimba nabayeho nabi narabayeho nabi
kurya si ukubaho neza ahubwo no kubaho nabi kurushiriza ubuzima noba narabajyaho nari mfise amahoro twari tubayeho neza nubwo tutari dufise ibirenze ariko ngiye kurondera ibirenze bizongarukira ingaruka mbi witaye mu kuba no kwiba ibintu by'abandi ariko nuhangayikishijwe no kuba no kwitwa ko mfise papa uwo uzurugero wimbabazamu ariko jewe ntabwo ndi Yesu sindi Yesu yavutse atamugaba hari ariko wibuke nubwo kuba byagenze kujya aravize se wiyo none gute wocu umbwira ngo papa ngo ntawe uhari ngo papa bimeze uku papa bimeze uku ugimanze kumbwira ko papa bangahe wagiye kunyere kujya ubundi mbwira ko yapfuye ibindi bimeze gute bizorangira unyeretse papa bangana gute ngana ngubwire cenge ne papa wanje nta bindi nkeneye ayo mahoro wumva yuko nogira mu gihe nibyo amatungo y'abandi ngo bama ego basi ngira amatungo numva amahoro nta mahoro no yabanamwe kurusha yuko nubona papa ubu rero aho bigeze notuma mana papa uko ari kose nkabana nawe uko nyene aho nyene no kumva amahoro. Okay abe wivunika kubijyanye na kahise kuko ibyo twaciyemo n'ibintu byinshi cyane kandi birababaje kuko ubirabye ikintu nyamukuru twapfuye n'ukuntu ababyeyi bagushyira imbere je bakamwereka mu mwese n'umwana tuvukana ubirabye ishavu ryavuye ku cyo kintu novuga uje mu gihe cyiza kuko nanjye naricaye ndaharura umwanya mazemwe ibintu n'ubuhombe gusa nagiriyemo ntakeza ku muryango nigeze mbona ndagushimira ko ntambwe uteuza kumbwira amajambo nkaya kuko nanje byari ngombwa ndayakoresha ariko kunyitanze ni sawa kumbure warabye ubona ko ibyo twaciye matari ibintu bizima yumva amahoro rero kandi wumve ko banje nanje ndakubari urakoze kuba ntaho ukaba ushimye nyine ko tubabaranira tugahana imbabazi numva ndyohewe cyane umutima wanje uraryohewe ari nayo mpamvu kubw'ivyo nyuma y'imyaka myinshi ko dushoboye kubabariranira numva wo mfashe ukangwa mu nda kuko n'imyaka myinshi tubanye nabi kubana mu nda ni ikintu gisanzwe kandi ni ikimenyetso cy'uko ikimenyetso kigaragaza ko amusije hamwe kandi ndumva birangora ndaryohewe cyane ariko nubwo biri uko burya hari ikintu nshaka kumfasha burya je ndafise umwana kandi uwo mwana wanje ari wawe umwana ari wanje umwana yiva n'uwo bigenze gute iva we sinakubujije kumbaza kandi ico kibazo keretse n'ikijuju papa yarapfuye ntawe uhari uyo papa wawe wumva ukuri ushaka kumenya yarapfuye reka ndabifate nk'uko bivutse umaze kuvyereka abapapa bangahe uwo wundi nawe yarapfuye hagera urumva ko ibyo bintu mbwiye novyemera nkabyizera kwere mu buzima yego nta kibazo ntacyo bitwaye ndakumva ariko hari ikintu utari ko kutahura muri jewe mu mwanya ntushobora kwiyumvira uburyo nyabakimba bayemo kuba mfise imyaka ingana uko ntarigera amenya papa w'iwanje atani isura yiwe mfise mama ndanakuravye ndabona yuko umbesha ariko ibaze wowe ufise abavyeyi bose iyo ukura nawe papa wawe atawuzi atani isura yiwe wigeze ubona mu buzima wari kubyifatamo gute wari kumva wishimye yuko wowe ufise abavyeyi cyangwa wari kwitwa izina nyabaki mu gihe umuvyeyi wawe ahari je nkeneye kubona papa nta bindi ntabwo byumva ariko reka uyu mwanya ubyumve ko birakwiye kiriya gihe ugenda gusaba meme akazi ni ibintu nari napanze washimye ko tuyaga kugira ngo dukemure ikibazo reka ndaguha umuco ni ibintu twari twapanze arankundira turabishikako twabikoze kugira turabe ko Iva ari urya muhungu ndi kukubwira
azovuka yitwa uwiwawe kugira nkingire byinshi numva nakashize ku murongo ariko mufize ntabishyira ku murongo kubwo mpamvu rero ndumva sinovureka ko umwana ari iwawe mufasha umuhuze na meme hama mbone ko ubushuti nyine ubushuti bwabandanije hama nyage n'umwana niho ngo mwenda musubize muhira zenga yicare ngaha nicyo kintu gusabye nawe kimfashe nk'umuntu waje gusaba imbabazi ubikuye ku mutima. Okay, urakoze ndabyumvise. Gusa ikintu no kumenyesha nuko Iva ntakiri muhiri wanje. Iva yagiye kubana na mushiki we yitwa Monia, ariko rero meme acari muhira. Kubwo ibyo rero ndashaka kumubwira meme hama akagenda akamwumvisha akaza nta nakimwe akaza kubana n'umuvyeyi wiwe. Ubikora ubikunze bivuye ku mutima kuko ndazi ni ikintu kigoye kwakira nkuko warureze umwana uzi kumbure ko ibi ntabyo waruzi biragoye kwakira ariko unahure ndi umuntu kandi iyi ni isi turiko bibera ko byinshi. Okay. Papa wariho kandi arakomeye ariko nta mpamvu zo kumwiyumvira. Ndabizi ni papa wawe. Iva iyumve yuko umfise ibyo byo papa we byihoze. Sinumva yuko hari n'akamaro ko kumwereka umuhungu wanje ujya mugabo. Iva papa waje yarampemukiye. Nimba mbona mbayeho uko utantahura impamvu yose ni papa wawe akuvyara. Sinipfuza ko mwohura yohava nakwigisha umutima wiwe mubi. Ibyo wiyumvira ko afise umutima mwiza, papa we n'umuntu mubi cyane. Nihoze izi ngaso zo kugenda mu matungo y'abandi nizo nziza, reka ibyo tuvyihoze. Nyimba papa wanje yonyingirira iyo nkorera ikintu kibi kandi ari papa yambyaye urya nawe atambyaye yoca nkorera iki mugaye yamenye yuko namwije amatungo yiwe yonca umutwe. Kiza rero nkeneye papa kandi wamufashije. nzomukwereka. Rero ni sawa. Okay, hama nyene ntakubeshe nubwo navuze ati ndatangaye kumva Iva ari umwana wawe nkavuga ngo yari wanje. Bo nabayeho imyaka myinshi nzi ko ari wanje ariko mu nyuma Iva aza kumenya yuko ntari papa wiwe bivanye nuko nari navuze ko kwa muganga bambwiye ko je ntabyara. Aza kumenya yuko ntari papa wiwe. Mbere amaze kubimenya aza kuntera impapuro z'ibintu nari namugabiye nk'umwana wanje. Ari no mpamvu yaciye aja kwibanira na mushiki we kubera yarashavuye adashaka kuguma muhira. Rero ko menye yuko ari umwana wawe kandi we tukaba turi umuryango umwe turabavukanye, nashaka ko wumfasha ukamwumvisha bijya bintu nari namugabiye nk'umwana wanje asubira abitore bimwegukire bizomufashe nyene mu buzima bwe kuko n'ubundi umwana wa mwene wacu n'uwi wanje mbona nta nyungu yo kugumya ibintu namaze kumugabira nk'umwana, nta nyungu yabyo. Ubwo uzobimuganiriza hanyuma ndamugabire ndamuha izo mpapuro kuko ziri muhira, impapuro z'ivyo namwanditse ko ndazimuhe, izo muzomenye ingene bibafasha. Ndakumva kandi ndagutahura n'umwana we ndamwumva kandi ndamutahura ariko umwana akimara gushika ngaha nzogerageza kumwumvisha buri kimwe kandi azokumva cyane n'umwana n'umuryango ubirabye umwana n'uwiwawe n'uwiwanje twese turoma. Ibyo nabyo nico turi kumwe ntangorane azobitora. Bo hama rero je ngiye kubandanya nibaza ko twagiranye ibihe byiza. Murakoze. Barangorane kandi kari mu muryango wacu. Sawa. Bosco ni umwana mubi cyane. Ibaze ko no kubana nawe byose
yari imikino. Ni kuvuga Bosco n'ujya muganga barakoranye, babishira papa, bahimbahimba ibimenyetso by'ama examen bitabaho. Papa ngo ni ngumba nabyara kandi arubesha. Benjamin Bosco basi ho Bosco ko bikora kugira ngo kiki canke Bosco ngikiye bapfa na Abel gushika yaho yo mukorera n'ibyo byose. Je maze kubimenya byabaye ngombwa ko nja kwa Bosco kumubaza gushaka kumenya ukuri. Ariko yarambwiye ngo je sino kubwira ukuri ngo genda kuri kwawe papa wakubwire. Ambwira izina namenyereye. Ariko cyagiye kuntangaza maze gushika kuri papa ndamubwiye iryo zina. Yahise amenya neza na neza umuntu wari we mvutse. Mama igitangaje cyane sico kuba papa azi ujya mugabo, ahubwo kirenze ko ni n'abavukanye baravukana. Bosco na Abel baravukana?